yitwa Uwimana Vaccine aka Fanny Ravine aka Blessed Woman aka Mama Trois also known as Solution Woman also known as Best Influencer. Mama lao narivuze. Icyo yarivuze kaye. Oya nagira ireri cancanze kandi ireri byo bintu sivyiza. Mama lao Best Influencer. Bavyongere nayibonye bariko barayibona kabisa. Hariho n'abatwara bemera ko ndumu influencer bamenye noneho ko hariko best kandi buke abantu ni babi abantu tugenda nawe cyane ngora urumva ntayo w'umwaka ndaye gutwara inyaka daira baraba yasanga turiko kandi singombwa nsome ngaha anyi atekeza kunsoma hashaka hose ashobora kureka hano agasoma handi akongera agasoma hehe hose arahemerewe hose yo hasoma no mu mugongo ega yararanguye ibyo bintu byamaze kunshikira kenshi nkabanze iti nukuri kumana umuntu je ndisuri ukwandi kandi nibikorwa byanje arabiraba ndazi kandi yo bari n'umufana kweli muri nko mu bantu kace ngo umukinyi wa filme agatangara kumundi ngo ara filme oya ngo sorry ngo sinaenda kuza warunzi kweli kandi ukabona ko ari umuntu kabisa nyene unazi ko agufollowinga muzi hariho nko mugenzi wewe yarabikubwiye rero je rero uyu the best influencer wo mu Burundi kandi nkora filme ni muzo bavuga ko atafilme zari mu Burundi kuko kweri narayishaka preve irebe best influencer narayishaka apana ndivyo kwigisha abantu baje mu competition bakaca bumva umenga barayishaka biraboneka wa mukobwa narayishaka vreme umugabo wanje ugeze nkwegera azona gukwegera azona nkwegera nivyo byo byagomba binshikire burya hari ukuntu ha biragoye mugabo nkize cy'Imana yavuganye nanje uwo mwaka hari mu kwa gatandatu umukozi w'Imana yambariye ati uwo mwaka uzoronka award ikomeye cyane barabikubwiye really onododi ari rovenef zo kwa gatandatu ndavuga ati yo award ni yaheje ko na festival bataho nzoja nkuko nta kidasanzwe kubera ko sinzi sinavuga ngo muri sinema nta rukundo ruri usanga ruriyo mugabo kuri wewe ruhageze rukazamba oya nta unyanga ko nta uraza kuntera ngayo wanje nta uraza asha oya uzomenya ko bakwanka ruko batera amabuye wazoba niyemera mbere ni ubabanira nabi canke bo bakubaniye nabi inyenyeri yo yaka cyane hari abantu murikira bakameneka amaso nyine bakabangamirwa kavuga tukoruntu kwera ako yirabanye umutima mwiza bwo wow mbega umuco rero bitavuze yuko benshi bose bavuga ngo iki ni hari abo bavuga ati yego kandi n'ikintu kirengagira hariho nabo influence baraza muri filime kandi bazikina uno munsi barabiye kuri wowe barabiye yego baravye je uburyo nk'ina baravye uburyo ndabibayemo nabo bumva bipfuza kuba bakinyi ba film bibaza kwitwa mama lao yuko ari bisanzwe takugira uje muri Europe kubice za Swiss umanuke Los Angeles ako kantu tuzogukira isi ni yacu ndaje sindayigenda ariko gitangaje isura yanje barayizi ku isi yose no muri Somalia ngira bari abasoda barayizi nini baruka haruka gato inzoca ntangura ingendo nibaza ko kwa gatandatu kutazoshika Dico Entertainment. Hello everybody, everyone, everywhere you are. I hope you are doing well guys. Nariko turashima ndiho ni wakora bino bintu umunsi ku munsi twenyegeza entertainment ariko kubaka itafari kurindi for sure. Ino ni Dico Entertainment, they call me Dicorio Leonce the son of God Dr. Love aka Dico aka the ambassador. Irindi wanyise ni ryaheri nyubose arajanye arakazina ngo twahatswe guhurirako
ntukikavuga kuva naho kanya toka we nta byawe ubona kire yitwa Uwimana Vaccine, also known as Fanny Ravine aka Mamlao aka Blessed Woman aka Mama trois fois aka oya usindashikayo bandanya ndi kumwe na Ireri ariko aranderangiriza umuntu. Anyway Ireri itazo niwe turi kumwe mu image kandi tukabona sindahita kwivuga we ndabisubiremo kubera yatuvangiye. Ubona kiriye yitwa Uwimana Fanny. Fanny nanje birancanze yitwa Uwimana Vaccine aka Fanny Ravine aka Blessed Woman aka Mama trois fois also known as Selection Woman also known as Best Influencer. Mama lao narivuze icyo yarivuze gaye oya nagiragi ireri cancanze kandi ireri byo bintu sivyiza. Mama lao Best Influencer akorera ako kiyongereye muri meshi wa Rufus kandi waro nawe ntavuze akasoja ntako numvise kandi uri ngwanye ibaze soja ukomeje kubyerekana kabisa umunsi ku munsi ari nako biba byakunze we kumwe n'Imana aka the best influencer tusenge Fanny ko amashimwe ari Hallelujah mana kwamashimwe ari menshi Riba Santa Kanta Bosaya vuga mu zindi ndimi rwose mbabaraje hari umwe yamba ndiko ndazivuga no utari wo kuzivuga turirimbe basi turirimbe shingiye kuvyo nabonye wowe uza kuvuga ngo ntaha kure haba Imana itogeza umuntu oya jewe ego ivyo nyine ivyo nta hantu kuri Imana itogeza umuntu n'ukuri n'ivyo bisawa naho itaba yaramukuye ariko uyu munsi hariho indirimbo DJ Fernando yasohoye undi heko yari yiwanje yanda kabateye bagende bakarabe nakibagiye uko mbere tukundi genda cyangwa mukoreye promo uyu mwanya wanje ni ibintu byo kuvanga igihe canje uyu mwanya wanje ya DJ Fernando okay ijyanye nyene barikoreye Fanny Ravine cubibona kweli ivyo bintu na Ruvera yarabiririmbye sha mu minsi yeze ati nico gihe canje igihe cyo kwemererwa ucumenga yari mwihushurirwa giwanje bashe nsororera abaririmbye ahubwo yaba waruzi kuririmba ukikora mu gahogo ndi mu kutangura kurapa ewe marapu n'indirimbo zawe zipfiriyemo nakora yawe na Sandi nariva je sinzoreka kuyivuga ipfiriye muri studio nono musi oya uko ari yiwanje na mize burundu wayimize mirunzo ucira yiheba mugo ubonye iyo nzoririmba uko bizoza kose bazoyiryuko kandi bazoyikunda n'uburyo numva usigaye wifanira abana baririmbye bita ngo nabisi gospel ukaba warayiteye akagongo jewe ninde yakubwiye ko nataye gospel none wumva usigaye uvuga iziza abantu uze zaba Fernando niko erega nizo bandirimbiye haro n'iyindi aho bandirimbiye ivuga Fanny Ravine sinzo yagiye mama lao sinzi Joseph yarayifuse urumva ntabyo vuga ngo Sefu niwe yarafise karasi jewe sinzo yayita Sefu yandirimbiye he yiko Fanny Ravine je sinyimenye bira oya yaraso yakomba isohoke baca barayifuta kandi buke abantu nibabi abantu tugenda nawe gene ngora mwari bwa muririmbe ataratwara award unkundire ndagukeze congratulations kabisa waraye bikoze best influencer mu mazina ufise bavyongereko nayibonye bariko barayibona kabisa hariho n'abatwara bemera ko ndi umu influencer bamenye noneho ko hariko best kandi ntajya umu influencer atandukanye no kuba washize ko ka best cyane bitandukanira he bitandukana ku vy'umuntu y'influencer hariho uwo influencer ibibi yawe influencer ikintu no wumva wo cumwita umu best oya ariko mu gihe we influencer ibintu vyiza ku influencer no kuvuga kuba nk'icirore c'ibintu vyiza bihindura abantu mu nzira nziza urumva yuko buri umu best kandi hariho n'aba influencer usanga bagira bahindura umuntu mu ngeso mbi cyangwa iki bashaka twashatse bita guta ba fake influencers
je sinzi gira n'aba oya ahubwo urazi mfatiye ku nzi gukora bo kwitwa aba influencer gusa aba influencer gusa mugani niho bitaba best influencer best mama lao ubu rero tutabeshanye erega hari ibintu biba umuntu ntavyumve neza ni wewe ufise award nk'umu influencer w'umwaka ndayegutwa urayinyaka w'umwaka mu Burundi buzima ubonye nakoze n'ikiganiro nambaye n'ikamba wow kandi nyene shane bayebwe uranaberewe disi ariko nibwo bwa mbere mbonye iminwa hari ukundi kuntu isa tuba twagiye mu yandi mavuta ko n'ikindi tuntu urumva nyene munsi abantu batabikunda bihangane nabuze akarabero kanjano karice nda gira nyene ariko byose ni sawa solution man kwero hapo mwegera uno mugoroba umusome komenga ni igihe canyu muri byose igihe cacu muri byose cyacu muri byose uraka nisi noga ari umugore none atoga ku mugoroba narinzi ngo wadushizeho kugira nyine asange tunariko mubwira ati yewe gahera baraba yasanga turiko kandi si ngombwa nsome ngaha anyi atekereza kunsoma hashaka hose ashobora kureka hano agasoma ahandi akongera agasoma hehe hose arahemerewe hose yo hasoma no mu mugongo ega yararanguye yaratomboye umuhungu yaragutse so nako ndavuga kabisa kuri award nibaza ko johoho ndi mu bantu nanje byanezereye kuko nimba tuba turi mu gisata ca cinema cyane tukaba turi mu bantu bagerageza kukivugira umunsi ku munsi kumva yuko turosemwo ikone canke wa muntu ashobora kugira icaserutsa kanaserukira hanyuma akaba ari karahiganwa n'abantu tarabo muri filme gusa ba bantu hari n'abantu bagifata nka filme hano nkuko menga nutuyege ntibiraboneka neza utujya tuntu mukina ngo tujya tuntu mukina nigeze kumva story sinzi yo yazananye aho guco nayimbwira ngo wigeze kubura ahantu uri kumwe n'abantu entertainment bayikurikirana kabisa hanyuma ngo basa n'abantu bakwirengagije bavuga yuko batakuzi yuko bari umukiriya kweli ibintu byarabaye rimwe kabiri gatatu kenshi breve hamwe baba batazi Fanny Ravine ugasa ariko baba bakuzi ariko gusa bakagusuzugura petetre cyangwa bakabona umenga ari ibintu kandi bakwiye guhina je bamba bari ureje na mu ntambara ngira ngo nabo turi muri intuzi imwe gusa mu gabandi bamba bari ubu waje hose ubu naje hose kandi no mu muziki uratobora reka ndabwira hari ukuntu umuntu agiye muri studio akarimba akarimbo kamwe cyangwa agiye nko kuri TikTok agakurikirwa n'aba bantu na 1M y'ama views cyangwa akagira imana agatombora ka video nka kamwe ka Fiko kari akacumva kumenga yabaye umustar cyane gusumba abakinyi ba filme je sinzi uko ikibazo dufite ari kubera ko benshi nyene sinzi ko ari kwigira cyangwa yuko ari kubera twaba dukijijwe cyangwa twigira ko dukijijwe ego ariko nyene usanga dutekereje ukuntu usanga ati nkukaje usanga ubundi kundirimba imwe yonyene cyangwa kuri video imwe yonyene yo kuri TikTok cyangwa kuri foto imwe gusa yo kuri Instagram akumva yuko yogenda guhunyoye akumva kuri hasi rero ibyo bintu bya bimaze kunshikira kenshi nkabanze iti nukuri kumana umuntu je ndisuri ukwandi kandi n'ibikorwa byanje arabiraba ndazi kandi yo bari n'umufana muri nko mu bantu kace ngo umukinyi wa filme agatangara kumundi ngo ara filme ngo sorry ngo sinaenda kuza warunzi kweli kandi ukabona ko ari umuntu kabisa nyene unazi ko agufollowinga ubizi hariho nk'umugenzi wewe yarabikubwiye rero jewe rero uyu ndi best influencer wo mu Burundi kandi nkora filme ni muzo bavuga ko atafilme zari mu Burundi kweli kandi best influencer w'akarere no kuva iyi entertainment muri rusange kwa muri rusange kubera harimo abaririmbyi harimo abakigama harimo aba TikToker waba harimwo n'abafotografe je n'ababonye harimwo n'abandi n'abadanseur harimwo nabo bita ngo ibi byateye ngo by'abasray queen aba n'abantu nyene abadanseur voilà abadanseur abantu benshi ufika impayo mazi
rero urumva harimo kategori nyinshi Yego. rero urumva ubu nyine nta kuntu bavuga ngo ntibanzi ngo ntibazi ngo abakinnyi ba filime nawe igihe twamaranye n'abafana babo barabonye ko hariho umuntu bariko barahangana kabisa ndakina filime kandi barabonye yuko abakunzi ba filime atari bwa bwana kabisa bakunze barakunda baraye banavyerekanye asante abakunzi ba filime merci mwarakoze cyane mwarerekanye ko mutari abafana ubwo ko muri abakunzi kuko mwaradushigikiye cyane urukundo baraye bakweretse uribaza ko hari undi muntu bari kugwereka mubo musangiye umwuga ego bari rubereka kubera ko kino gihe barabimerita baba bafise pawa nk'izo ziwawe kugira tuvuge ngo Fanny Lavine nubwo atari kubizamwo hakazamwo uwundi muntu wo muri sinema byari gukunda nk'uko byagenze patetere ko byari gukunda ndibaza byari gukunda kubera ko kino gihe amafilime yo mu Burundi ararabwa cyane ararabwa abantu barayakunda kandi agenda ahindura mu kibano cyane rero kandi abo bantu bacu Imana ishimwe ntibagara bavuga ati reka tubafashe ati reka mama wabo abanza yinywera no ku mazi kuko yarabikoreye ntabwo ntibambwiye namamaze aya nta bintu ze nta n'ibiha biriko so ndashaka uduhe igicapo gato ukiri muhira hasigaye nk'amasaha abiri kugira uje arena aho byariko birabera wiyumva gute ko je naraciye gato muri salle mbona menga ndi alez menga umuntu aguma yikanga menga siburi wiyumva gute wari umva menga haza gukurikira iki nari numva menga basi bo twongereye indi minsi ibiri singende yo uretse amasaha abiri gusa nko mwisaha mu munsi iminsi ibiri nari nagwaye kweri nagwaye ubwoba ariko rero biza kongerekana kuko kweri narayishaka prem irebe best influencer narayishaka apana ndivyo kwigisha hari abantu baje mu ma competition bakaca bumva menga barayishaka biraboneka wa mukobwa narayishaka prem ega ni save niyo mpamvu Fescabe wahitaye umugongo amakuru nari zavango hajye uraharengeye kuniganira ibikombe binini nta muntu arengera ariko mu mwaka uza ngo uragarutse bwose ngo bwegeranye eko umugabo wanje ugeze nkwegera azona gukwegera azona nkwegera nivyo byo byagomba binshikire burya hari ukuntu igituma nakubwiye nari niyumva nabi nyine ya nivyo nari mwijoro ndavuga uburyo wiyumva mwijoro hose nasinziriye kandi si kuvuga ngo nariko ndavyumvira cyane gusa naguma hariho abajama bafashe ku mapaji ya Facebook barandika ko ngo Fanny Lavine yarose irya ntuzeya ahantu hose birakomera narabibonye bisirikana avaje ega narakangutse nibaza kitarike yageze ntabizi nkewe nkabona abantu ku masitati babishizeho uvuga ati none ibi bintu aho bitabera byo kamana yanje jewe nza gukwigwa hehe ati nta muntu adatinya burya kumaramara iyo ari umuntu nyene uri umuntu cyane cyane ufise ubuntu muri wewe karaza narumva nyene iko ntinya kumaramara nk'abantu bo yewe gayewe yo rero sinzi ukuntu hariho umuntu umwe yagize screenshot kuri Facebook ivyo kuri page yanyu nyene yadiko yanditse na nundi yagize yuko nayirose babizana muri groupe y'aba influencer bavuga ngo ngo kumbe ngo amatora yaraheze ngo ntimwatubwira ngo munatubwira ntitwigwe turaza ngo kubera ngo urumva ngo abandi ngo barazi ibibanza byabo kumbe inbox nuko byaba bimeze babifashe nkaho menga haraba abazi nkaho menga ndabizi rero umugabo wanje urazi kujya kuntakunda gutebura no gushira abantu muri challenge nyine aracarengingana sana no rasta aracarengingana cyane igihe kimwe twarajanye mu nama yabo nkomacha babwira ngo erega Fanny Lavine ne waza wa mbere uyu nyabafana afise mwintana mwopfa murose ngo ubu n'amagroupe menshi baragize amagroupe bamutoye ati rero hago muraduha avance Nuko yatangiye kwivugira ati aje muri Fescabe mu mwaka uza bwose aha nka kurya bivuze ejo rero baca barakigarukana ngo ngo none askere yarabivuze ko azobo wa mbere ngo none ngo raba ngo n'abantu ku ma Facebook batanguye kuvyandika ko yamaze kwironka kumva ngo birazwi ngo nimutubwire ngo abasikaye ntaco ngo turi ntitwirwe turatumwa yatuze aho kantu karancarinjinze ndumva karababaza ndavuga ati senyera ahantu rero naho noba nayirose naho noba ndayimerita barashobora kuca babibona abo muri jiri
ariko bakavuga ati kugira ntibihave bizana urusaku cyangwa iki tereka tuyimwime ro ati reka tuyimwime kubera ubwo bujambo buriko buravuga nico kibazo nari mfise niyo mpamvu kwakunura mu Rwanda ntitazira ko biza kugenda gute navuga ati naho boyinyima mpava nicura ko bayinyimye kubera biriya bintu basomye nyene Zamani Imana irabikoze. Ariko kubijanye na kwa kuntu siritu abantu basenga hari ibintu burya bajamwo bafise nk'ibice 80% byo ibintu bishobora kugenda. Uretse bwo wari ufise gw'ibyo bindi bintu wumva. Wari ufise icizere yuko kuko ino ntuzeremwe abantu benshi. Bafise amazina. Wari ufise icizere ko ushobora kuba basi no muri batatu bambe. Icizere nari ndagifise. Nari mfise icizere cyane yuko no yitwara. Ariko nkoresheje amaso. Nubwe abwati wapi tibiragoye kwera bari abantu bugundi waya nkavuga ati nzoyitwara kubera ukuntu mugabo wundi waya nkaraba yawe tijewe kamwe wawo ndo hariya mu nze ya Nyarucari ha biragoye mugabo nkizera cy'Imana yavuganye nanje uwo mwaka hari mu kwa gatandatu umukozi w'Imana yambariye ati uwo mwaka uzoronka award ikomeye cyane barabikubwiye really ono dodi I love nef zo kwa gatandatu ndavuga ati yo award ni yaheje ko na festival bataho nzoja nkuko nari ndabize ko ataho nzoja ndimva hari ikintu mu Burundi kizogaruka kindi kigire wapi hama nibi inyivya irebe burya je banshizemwo ku kanyuma hajya wagiye mu kukanyuma basa n'abamaze kugira baramaze kubiransa bijya abajamwe baragiyemo sinzi ukuntu rero baranyibutse sinokugira ngo byagenze uko barantelefona barambaza ko noje ndavuga ati nta kibazo ndajama ariko sinigira mvuga ati naho nyene nagiyemo umwanya umwe nkavuga ati kumbere ni kakana Imana yavuganye nanje undi mwana nkavuga toya wapi kwere oya urumva nyene umwana w'umuntu ntabura ibintu by'amadidana ariko gusa iyo nibutse yuko Imana yanje ikomeye narabona ko nzoyitwara mugabo ndabishije amaso navuga ati wapi ati biragoye hano hantu kuyisokora so haragasane kabaye agatera abantu barakibaza ko nimba atari jena nakaravye nabi hari uburyo guhamagara bahere kwa gatatu baje imbere mu guhamagara oya batatu bambere ahubwo bahereye ku 10 bahereye ku 10 bamanuka ama bageze ku wa gatanu batanu banyuma baca batubwira tugende imbere voilà umuntu bahamagaye imbere ko mukurikirana wasa n'umuntu menga winjiye mu yindi mood kurajugumira kugeza igihe video iboneka ko menga waranikubise hasi menga batarana gusoma uri watangiye kwikanga ko bagire basome kajya kantu byagenze gute wari wamenye ko bagire basome ahubwo kubera ko twe dusigaye turi babiri baravuga ati tugomba dusoma wa kabiri uwa mbere muca mumwumva ndanumva basomye urya cyane ati mana ndawe wa mbere je nsigaye abantu bibonye umenga ni kwise hasabwo gusa naciye mfukama ndadugiza Imana amashimwe kuko nuko ntihari ku bwanje muri video biboneka menga uri kubise hasa yo nabavuga ati none umuvyeyi ga yemwe oya narafukamiye nshima Imana okay so mu nkuru zari ko ziravugwa bavuze ibintu byo gupostinga niki bamwe mu ba analyst n'aba journalist novuga nkabake bagarutse ku kintu kivuga ati none nimba cinema bantu bariko bashaka kwitera imbere bikaba bisaba ko abantu bashigikirana hasigaye nk'amasaha 28 nta musineyaste numwe mugenza yari bwana posting ahamagarira abafana biwe ko bo gutora canke bazoze mu birori babigiremwe uruhara bijya bintu we wavyakiriye gute jewe uko navyakiriye kubona batabipostinze bagenza bahamagarira abafana baba kuba ati dushigikira umuntu ari jewe ntako nabifashe kubera ko hari umuntu gasha twazananye mu ibi bintu ndamubwiye ati duhane contract uzozoramfasha ariko nibaza ko nk'abantu haba hakenewe agasinye ku rukundo ahubwo nanavyumviriye ko igihe nyene babwe bavyanditse ati iyo abasinese kunuku niho navyiti kandi urumva mugabo we ntiwigeze ubigira big deal bisa ni uko ari warabyirengagije no kuvuga nta kidasanzwe kuri wewe kubona uri mu higanwa ntiwigere ubona n'umuntu n'umwe avuga ati dufashe mushiki wacu mwene wacu araha naha raba mu mushigikira nta kidasanzwe kubera ko sinzi sinavuga ngo muri sinema nta rukundo ruri usanga ruriyo mugabo
kuri wewe ruhageze rukazamba oya nta unyanga kubera nta uraza kuntera ngayo wanje nta uraza asha oya uzomenya ko bakwanka ruko batera amabuye wazoba niyemera mbere oya muko ibindi byose by'umunwa by'ikica byo kwiyumvira ibindi sinovyita ngo nugwanko nyene ni ariko fani avredi bino bintu bimaze nk'imisi maze gutwara ama award n'ayandi kugeza igihe bakuremera n'amazina yerekana ko menga wowe industry abafana hari ibintu baba bashaka kumenya ko menga ino film irimo utuntu tw'ugwanko inkokora nyinshi cyane cyane wowe ko menga urategwa amacumu menshi ni ubabanira nabi canke bo bakubaniye nabi inyenyeri yo yaka cyane hari abantu muri kira bakameneka amaso nyine bakabangamirwa kabwa tukoruntu kwera ako yirabanye umutima mwiza bwo wow mbega umuco rebe bitavuze yuko aba benshi bose bavuga ngo iki niki hari abo bavuga ati yego kandi n'ikintu kirengagira hariho nabo influence je baraza muri filime kandi bazikina no munsi barabiye kuri wowe barabiye influence yego baravye je uburyo nk'ina baravye uburyo ndabibayemwe nabo bumva bipfuza kuba bakinyi ba film we haro nabama bayivugiye ku makamera bukabaza ati ninde wemera avate bana ure mama bagira bakavyihaka ure mama na mukoba harabike bavyibagira ngira bamaze kubishikamwe bakarahira ko atavyo aho sanga amafiko ejo bundi ararahiye ati nta ruhara bigeze bagira mu iterambere ryanje nikera Imana imurinde sha Imana imurinde Afika nabonye amajambo yarika kuri sata bwaravyo nabazobipfa nabandi biramusha kazi yake ayo majambo ko aremere uramuhe bano bantu urabahe biturire urabasomesha ngo uvuge uko bagutaka biteye ubwo je sindi no mu bantu basorora biyizi yagusorora ugura icapa bana sorora yakugurira icapa kizabi kiba kimaze gamsha abana benshi wowe noza kwishinga ivy'imisororo ama bana nabo bakagiki sinabeshe taravyara minani nabanyabenda hewe bararugenze uzogerayo maga 12 kandi aribwo bwa mbere ugera webaruka imfura yawe na Norasi none tuzovyara benshi Obi baza kwitwa mama lao yuko ari bisanzwe no kuba mama lao mu mpande zose so twako turavuga uburyo abafana rimwe nko bibaza ati ibintu byaba birimo amashari byo bimeze gute ubona abakinyi ba filime bari bakwiye kubana gute kuko nubwo biruko ushobora kuba ufise umutima ugumye wakabatacho bigutwara mugabo abigiriye ubundi akaba yo komereka for real bazobagirira nyene nabo bazobibisho nabo bare gukomera kandi ega si muri filime gusa no mu badandaza ibiharage no mu badandaza umunyu no mu badandaza impuzu mu bapima ifu nk'abadani Ngozi ahantu hose urumva ahantu hose abantu muri kumwe mu kintu kimwe harabaho akantu k'agashari sinzi ko bari agashari keza canke gashari kabi nyene ariko harabaho akantu kugwanko ntovuga ngo nugwanko cyangwa se ugwanko ndiko ndakumva arona bashamwe nyine ibintu by'ugwanko rukomeye bikabugwanko bakicana bakagira iki birabaho hari byo banavuga no muri cinema ngo birahariho ariko je kuba nkiriho navyo nzi ko biba ari byo kwicana ariko ahantu hose birabaho nibaza ko baba bavyumvise kabisa ariko vyanka vyakunda industry irakeneye ubumwe irakeneye urukundo simaka ngo abantu baruririmbe ariko umuntu ababona ikintu yokora ntagikoraje igikira kuko n'ubundi sinzi umuntu nabonye ngo rego umuntu ushobora kutanamushigikira cya kintu n'ubundi akaruhira umva ingene biba bimaramara urazi ingene vyogeye umuntu atwaye award ukaja mu bantu babigizemwo uruhare niyo makomante menshi ndiko ndaronka y'abafana banje ngo ndaryoye kubona ijwi ryanje ritapfuye ubusa ndaryoye kubona naragutoye aca yumva aryohe ukamenga nawe mu bayiguhaye arimo biraryoshe cyane ako kane niho nategeka n'umuntu ngo agufashe atabishaka ni nkuko je ntashaka n'umuntu yoza kumfasha kugira bamubone ngo yamfashije kuko haraho n'umuntu ashobora gupostinga ibintu byawe cyangwa akagufasha ikintu kanaka kugira abandi babone ngo yabikoze jere ako kantu ntakongera niyo ngwane bise ntabwo kijya mfise bisigura kudakunda abantu hari mu byo bintu ndabirimo ndabijamwe n'umutima wanje wose nico gituma binankwegera ikintu ndakimunda kijamwe wese kandi ntakirimwo mvamwo wese binasigura abantu bameze uko burya iyo bakunze barakunda bananse bakanga nikomeze birumvikana cyane n'umwaka nibaza yuko uzoyaga utazibagirwa muri kariyeri twibutse kuva mu kwa mbere wagiye ugera ku achievement menshi nibaza yuko n'impeta irimo hari no mwaka yirerera kaze
suno mwaka umwaka urabandanya ama award wara nayo watwaye ucigeze ushira habona wageze ku bintu byinshi amafaranga arinjira fanira neza umwaka utaranahera ashobora kudukubitamwe umuzungu ngo ndavyikanga sinzi reka turindire so ni umwaka wo yagira abantu wagenze gute cyane cyane ku ruhande rwa kariyeri abantu bakumenyemo banagukundiramo nka fanira ku ruhande rwa kariyeri wabaye umwaka mwiza ariko wabaye n'umwaka atari mwiza ku ruhande rwa kariyeri kubera ko hariho iyindi level nashaka gukoreramo ibikorwa byanje ntashoboye gushikira hari guba mu kintu yego ciza mugabo ukumva umenga ati no harenga gute ukamenga deservinga more than ukumva ukabona nyene biranze ndashima ho ngeze nivyo ariko hari ahantu nifuza kugera kandi nifuza ko umwaka nyene no hashika mugabo bitakunda ako twakubonye ufata n'ingendo tukora n'abasare hakujya bakomeye biravuga ko ari byinshi mwasezeranye gukorana bishobora kuba umwanya n'umwanya ariko hajye ni hafi aya ni hafi atwifuza se hari shaka kugira uje muri Europe kubice za Swiss umanuke Los Angeles ako kantu wakuye tuzogukira isi ni yacu webwira nari ndakibagiwe urafata indege ryari reka tube tubivuga nabonye mu bintu wemerewe watweretse cyonyene miliyoni 3 kutazitwere wanse guhumura urandi 10 kwotike narishike oya humura uramutuse nkandi oya no barabizije abakunzi banje nabo bari yati je mumfashe mu ntore kubera urazi bige ibintu biharabo byo kugira ama baby shower bakazibona bakamugurira ibintu by'umwana niki je nawe gati mumfashe mu ntore hama kugira ryo amafaranga nzo yagure mu bintu by'umwana yo ubure nabiguze ubura ka baby shower ntibaza kuza oya baraye bantoye nayarose ubure nabiguze imeze ikiganiro bakugoye ko ubu nabiguze rero nashaka vuke nzovuga ati abakunzi ba mama wawe nibo bakoze iki kabisa nukuvuga nako navuga hambavu y'amafaranga aboneka waronse na award iri mu gaciro kanini bakomeje kubona mu bintu wemerewe twabonyemwe n'ingendo so hakujya ya Mediterane hakujya ya Atlantique abahumva baca babona neza za Amerika za Europe no voilà rero nari ngo Swiss nawe nyene iri hafa za Amerika na za Europe ucomba ko ari ibihugu byinshi za Australia zirimwo za Canada zirimwo za hajya wari bwarenge muri East Africa amakuru mfise waragiye Tanzania warahaciye Kigali niho wama mu Uganda waratembereye Kenya nturajayo just na bwarenge muri Africa ako ndaje sindayigenda ariko gitangaje isura yanje barayizi ku isi yose no muri Somalia ngira bari abasoda barayizi usanga bajyama mu birombwe bya petrole barasana barabakira umukinyi wa filime mu mutima wa Afrika ariko Imana ni nziza brave arababifashe nk'agatwiko nyene mu byo wemerewe umwanya turashobora kukubana wagiye kuvoyage yego atari kera nini baruka haruka gato inzoca ntangura ingendo nibaza ko kwa gatandatu kutazoshika tukubona utembera nagombe mvuga ngo ntibandoge kandi ntarogeka so bayeho batakuroga none mbayeho batandoga mbwa sirogeki mi haurogeki ni sirogeki ikabisa ni kihe gihugu nko muri Europe wumva wari ufite intuze kuba wejamo nakubona mu makamera meza posting uri hariya haleluya izere kuzocwana n'abanyamakuru na batatu basi ire ritazoye nk'umukameramani wa mbere mu gihugu wowe nta passport ufite apana kujana umwe fiko nta jana umwe ndiko wowe nta passport ufite babandi turakereye n'abandi baguhere wowe nta passport ufite ndayiryamanye nayo ufise ndayifise gusa nuko ntayigendeye ndayikwereka nuko no banayifise ameza sigaye sino nayirose twara abanyamakuru batatu twara mu kameramani niburi babiri ntujane na solution man wenyine ko ndazi no raske we nini none bewe gikoje umugabo wanje karimwo byose ari mu journaliste ari mu mwanditsi ari mu mukinya filme ari mu mugabo ari mu everything wasoza kuraba ku munwa umva ubugikiro cyo hanze naco kiba kimeze waza kwikurikiza umuntu naza barabe ku munwa sindabegede sindabime sinzi uko bitogenda ariko uko Imana yepanze niko bitogenda hagiye usanga nawe tuzojana byose birashoboka kabisa inshallah mu buzima bwawe warigeze urota ko bino bintu bizoba ko navyumvira ko cyane uretse ko uko natera intambwe nabona ko nibindi bintu bishoboka nabona ko ibintu bishoboka kandi ntarana kora filme
mu ndoto zanje nari mvuye ko igitabo nzopfa nanditse kizosigara kizozunguruka isi. Okay. Rero kuba Imana yarampaye amahirwe ico gitabo ntaba ari cyo nandika akaba ari jewe ubwanje mba igitabo nkiri muzima ntabwo ati kumbura Imana izogera uburenganire umwigisha w'icongereza n'igifaransa. Ico gitabo keneye kucandika muri izo ndimi. Oya nkene uza kubinyigisha vyihuta ku buryo ndabivuga nko mvuga ikirundi. Hamwe na Jabu Kare yo kumuvuga ati hey man nko mvuga ikirundi nta kigati baho cyo kuntera ugatera byinjira kandi nyine yabacisha mu rushinge wacu kwemeruka gweteza sasa hivi norasikia venda norasikia zigiswahili conyene cyo mu buyenzi uramuvuze umugabo wanje araretse niko navuga azokwiza igiswahili basi ndagizi igiswahili urake azokwiza ikintu igifaransa niko ndahiga bigisha nkwereka bazokwigisha byose ndagerageza ari ukurumva hari ukuntu uba wumva ati iyaba bikunda ko nobivuga nko kujya ku kirundi ariko mugani ikirundi rega ntaco nzi neza hari ikirundi hamwe umuntu mvuganye ikirundi cimbitse uvuga ati yo ariko uva mu ntara bavuga ati niyo mbere ivuga ikirundi ciza burya imuramvye none se wabo wabami n'abaganwa byose n'abamikazi icyo tumubona nyene biguma bica iyo byavuwe nyene ufiziyo bipa wari kuravuga ushaka kumenya ibyo bintu kugira wandike canke kugira ugeze nkariya ko ukominike vyoroshe no kwandika kubera ko nubundi igitabo nzocandika ariko ivyo nayo kwandika ubwa mbere sivyo nzokwandika hamwe nk'ubu tukubona hariya kabisa hose uri kurashininga nta kibazo nta kinanira Imana byose ni kubera Imana nyene irabikora uko ibishaka hagiye wona birakunze hari igihe twayo madidane nayo bizokunda vuga ati Jack ari ururimi rw'umukozi w'Imana dico ruvuze bica bigenduka nanje nigaruye Imana imbabarire ese wigarura cyane nigaruye bizokunda kandi cyane urugendo rubari runini nkuko tutavuga umwaka wose umuntu ari karakora hari ibyo umuntu ashikako nibindi byanka nkuko bivuga no gwe warageze ku byishubugeze gutwaye award abantu bose bari bipfuza ariko hari akandi kantu uvuga ati mugabo womenga kwera Imana yonsubiriza inyuma gacu no mwaka akanoga kosora twumva kano kosora gabaje Tichangi ndosa yandi mahirwe menga kano kabona ko nyine umwaka wohera nagakoze ariko n'abantu bakora cyane umwaka ushobora kubabana mutu kamenga umwaka urihuse gose umwaka nari nifuza ko no kwagura ibikorwa cyane bikava tukareka kugira ibyo mu Burundi tukaja ku rwego rwa East Africa ariko urarangiye nyine tutabishitseko mwaratanguza ama agence ni abantu bavuze ngo ijya agence ngo ntibatahuye neza agence ya cinema iyo yubakitse ikaba yabayeho ibikora ibiki nk'ubu nkamwe mu bintu muri ko murarangura kuko byaragiye bivugwa cyane mbwa menga ntibigeze babitahura neza twebwe nk'ubu iri agence ikora ibintu byinshi bitandukanye gukora filme nabyo biratandukanye harimo kuzandika hakabamo kuzikina hakabaho no kuzikora mu buryo bwa production hakabaho no kuzamamaza mu buryo bwa promotion hakabaho no kugirisha stage abantu bavyifuza kuko ari abantu benshi bavuga shaka mushe muri filme shaka munyigisha gukina filme shaka kugira iki ugasanga wowe nturi bubazane muri team yawe no kwita ariko turafana bw'ikiri team ni company ni nka label novuga label canke sinavuga ngo ni team abo bantu bose ntushobora kubazana cyangwa ntushobora gukorana nabo filme ntushobora kugira iki aho kavuga ati reka nzane nk'abantu ndabakoresha igihe kanaka nka stage bamenyere hamakumbure bazogende gukina n'ahandi apana vyo ndi umuntu amenyera ngo ndi wo muri team kwa naka ngo je ndo hajya rero no kuvuga ati abantu tubamamariza ibintu namba tumaze ibi bintu tubimaze mu myaka irenga 5 tukaba turonka ama award angahe nangahe tuba dufise antwa fan base dushobora kwamamazamo ibintu kandi bigakundwa namba tubimaze mu imyaka nk'iyi twaba turonka ubushimwe cyangwa tukaba twizerwa n'abantu bangana gute tuba dushobora kwandika inkuru kandi nziza nkuko tuba dushobora gukora filme kandi nziza umva ivyo ko ari ibisata bitandukanye yego kandi nyene ibintu byinshi nyene bitandukanye nibaza yuko ba wakaguye cyane abantu bakimbajije baba bavyumvise wifuza yuko tumwandikira filme hari abantu bakunda filme
bakaba bafite ngo inkuru yambaye ko mu buzima ngo iki niki niki wewe wifuze ko tuyikwandikira neza ikaba nka filme twegere n'amafaranga twe nta nubwo tuziyimba amafaranga make n'amafaranga make cyane tukayandika namburondera abakinyi bawe ukabazana nambu ukeneye yuko tuna directinga tukadirectinga tukayikora tukaguha projet hamwe nk'iya Dani abuza ni miliyoni 200 yabakubise kwe nibanga ry'akazi ariko nubwo mutori bana kiraryoshye kandi baje kuyiraba yitwa inkuru yanje iri kuri YouTube channel ya Dani Films Company iraryoshye cyane kandi Dani urabona nyene igituma byo byaramuzimbye cyane twahereye ku mizi kwandika gukina kuyikora byose nukuvuga umuntu murashobora kumwandikira ntimuyikine ntitunayikore mu gihe mumwandikiye nkubakifuza ko nka wewe ubonekamwo bitwara ikihe kiguzi ikindi turavugana hariho tarife ku kazi kugira isura yawe icemwo kabisa kuko hari abantu benshi bashobora kukwitura no kwitura company ya Truafa mugabo ugasanga baravate banaje ibintu byanje ndabibonemwo fani kabisa kandi ukandana tugasubiremo hariho n'umuntu ashobora kwifuza ngo nkine muri filme yiwe hama ndamubwiye ati urariha amafaranga akumva ngo muri filme ntibakundana niki niki wowe ntunzi ifise iduka ku Garde no ndakuzi no muri ville hose ntigahombye nja muri filme none gute nanje cenza nirirwe ndakina for free ako kandi buri munsi uvyuka wemvestisa mugashira nk'amafaranga yawe nshira muri filme je nta kandi kazi nkora ni filme kangira Imana yarankundiye none gute nanje basi mutonsubiriza na dukeya ukumva ati kirumvikana mu kaje usanga umuntu ngo ujya ngo aragara ngo arishima ngo neza muri filme ngo ntashaka gufashanya n'abandi basheje no kugufashanya n'abandi nuko no guha igiciro gitoyi kitanganya agaciro nivyo ngiye kuguha kuko je icambere nkinye muri filme yawe uko bigenda kose ntegerezwa kuyipromotinga naho to ico tutaba twagipatanye sanga nayo promoting sanga wayivuze ko kandi abakunzi banje vraiment ntibigera birengagiza igikorwa ndimwe wese kuyipromotinga no kuri terre sanga ndiko nda directinga nkasanga nyine nk'akantu katameze neza nkaterera ivyumviro sindi wa mukinyinza ngo ndabaza ngo mubwiye mvuge gute nka boss nyene atikora ko gusa bindi vyinshi uretse nka boss ahubwo na wa mwana agitangura ngo muvuze ngo ngahangira uku cyangwa ngo none ngo ngahango cangira gute oya ndi wa wundi turiko turakorana turiko turakorana nambari directing turafashanya nk'uko kinomva no cogenda uku cyangwa uko hama promotion nka promoting nk'ivyo wanje hama ucu wumva ko inze for free for nothing kabisa n'abana biriwe ku ishuri mu gatondo bagenda bari ibitumbura kudeprasa abakinyi bonye no gasanga ni mitahe myinshi muka cyumva ngo pfa ni ngo ari nziko ngo ari oya nuko je bazomba bari repre je nararemeye ndahomba ari andiko ndabishiramwo amadukura urugara biratura reka kudandaza impuzu gusiga abantu inzara najaza kampara muganda biheba ndicara ha nanje ni bampagacirega ariko mugabo bazobimenya narapfuye oya ntibabimenye rero nturinde gupfa kugira babimenye ubwo nabibona no munsi urabona nkayirebe yabirabyira bibona jirira ko ninavuga ati n'umuntu n'umu influencer kabisa urumva ibindi byinshi baba babona ku muntu bakabona uruhara yagize apana kuvuga ngo nubwishime cyangwa gikaye ni nkuko je nta muntu anyegera ngo dukorane nukuri uko amafaranga baba bafise uko ari kose nawe yabonye ankwiye fuma tugabanya akazi nkakora gakwiranye nayo onyafise uze ko nk'ubuyirere afise nka 2 miliyoni yo kwitura mwomukubitaga agafuru muvi twovugana ega byose ni kuvugana hari abantu bashobora kujya kukuvuga mutaranavugana kandi akanemeza ko akuzi ngujya ngo yego agatangira kujija atarana kwegera ngo kubazi kandi rero sindiko nisabira promotion ngo mumpamagaye munkinishe nta namagara mfise nzokinanyu bagwikeneye umeze uko nyene oya ndi mwikonje by the way ni wanje sindiko ndakina ndiko mvuga nk'ikindi gihe nasubiye gukora cyangwa nk'abantu baba banyiyumvira ngo tumukoreshe muri filme zacu mugabo akacavuga ngo ngujya karekare ngo aragara ngo nturanamvugisha ariko kandi wumve ko je ntaza kwagusa ako fani wewe mugabo tugwe tunagaruke kuko approach ngo biba bigoye hamwe hano n'abantu bakwandikira n'umwaka ugahera utarabisha jewe
umuntu jewe hera n'imyaka 10 ntamwishuye uriya muntu usanga yanditse ngo hi kacahora ngo hello kacahora ngo bete akarindira mumanze mu chatting azobivuge nko ivyo ntibikunda nyandikira amahoro ndi nagana nivuze iki niki iyo message sicoba kureka kwija ntishobora kumara na 24 ntarayishura ngo hey ngo nashaka nkwibarize ngo none wewe nguri fanira ngo niwe fanira n'amafilm apo sasa arizo twibesha ko twego kabona abantu ngo fani ngo ndagukora je nimero zanje ziri ku ma platform yanje yose yaba YouTube Facebook Instagram hose ziri nego tucunyandikira usubira kumbaza ngo uri fanira vile bisigura ko baba bironse ni kwa kuntu tori nomero atanizo wari ukeneye cyane ko uramutse uwo muntu ari ikintu novuga kinini umukenere no bukire kurazike haro n'abandi bantu bashobora kugutelefona yumvise witabye ngo yengo niwe kaca kupa abo ni babafana bakeneye kumva nijwi ryawe tikombe fanira vina ritaba kuri telefone ukamwumvije none kubera kino no uba warinze ntitavye biragoye so duhereze hano mu gihe ibirori byari ko biraba na festival yari kiraba wamenye ibyavuyemo cyane bimenye nyene ni nkuru y'umubabaro ni nkuru y'umubabaro gute kubera ko bagenzi bawe bari hari ikintu cabaye no gitangaje kirezime mu kintu kimwe abari bitweze ko baza kuyitwara menga sibo bayitwara nanje cyo gituma mvuze ati ni nkuru y'umubabaro hariho nyene ivyo nari niteze kwa barya bagenzi banje ariko bitabaye ako nta kundi no kwakirisha akagimana ni giki catumye uno mwaka utayitabira uretse ko no mu mwaka uheze menga ntwari wigeze utwarayo ibikorwa ariko ukuntu rero nabanje kuruhuka nakaruhuka kweli cyangwa uri wicariye wirabira utwo bigira oya kubisanze festival ya 2022 orana ya 2021 narayitwaye ya 2022 naho ine ndaronka ibihembo binga nukuri naratsitaye numvise abantu bavuga ngo je ngo ndazironka ngo kubera ko ngo naryamanye n'ibiki barahwihwishije utuntu nk'utu guhwihwisha ku ma media ntavyo uwumva abantu baza kuvuga ubujamo bwishirere bishingiye ku ntuze baravuga ibintu byinshi ndavuga sawa reka rero nitekerereze hama abandi mawe bagenda bazitwara kandi usanga mu babivuga batanazitwara mukasinaza ko byavuga abacineaste kameme byavuga abandi byavuga abakinyi ba filime gosh barabivuga hama rero nanje rero nacembwa ati reka ndabarekera ayo majya nabo bagende bajye rero oya hari n'inkuru hano hanze zavuga ati Fanira Vina ararengeye ama award arimwo hari n'uburyo na festival biregwa kudahemba neza abakinyi ba filime nako nyene tukavuga rero ngo usa n'umuntu uvuga ati je rino higanwa ndarirengeye reka mpiganwe mu mahiganwa manini ari international hano sinzohagaruka bon rige higanwa sindarirengeye ariko ndakeneye kuja mu ma competition manini cyane ngume nipima kuri manini ni nkuko nkiya yaba influencer hari ikintu yisubiramwo nko mu mwaka uza nkipfuza iyi nkaba nipfuza kuja mu yindi rero si vyiza guhora hahandi nyene aguguma wipima kuko umwana avuka akiga kwicara hama kavura hama gahagarara gatambuka ifuko natwe tugenduka apana kumva waramaze guhagarara ngo usubira mu madete kwe ivyo nyine ariko simvuze ko ndayirengeye oya sindayirengeye ariko ndashaka kuja ku no mu bindi dutinya kuko nk'iya yaba influencer rero ko yari itinyitse canke ureka kurengera festival ariko ukaburengeye guhiganwa n'abayirimwa oya ndabarengeye gute kandi dukora bimwe ariko abantu bashobora kuba bari mwibarabara umwe ariko aratwarira muri karani uwundi muri suwasani ndakwisavye kabisa so ndagushimira ku kanyuma waduhaye kabisa waruvugisha kubana nawe twakiriwe neza twari neza mu rugo rwa 3FA umunyamakuru nimba mwumva ko ikiganiro ijwi ari mujye nuko aba yanafunguye akaba ameze neza kabara kantu kazima ndagushimira cyane nkwipfurize kurangiza umwaka neza amen bandanye uboneramwe ivyiza umugisha mihezagiro wa munaro bandanye ubaka n'abazobaho bazovuge ngo hano hantu haraciye witwa Fanira Hallelujah
Yeah. birakunda ukomeze ubicitegererezo ubicirore birabamwo amen hanyuma wubake bikunda cyane rugume nubake n'abandi kabisa ndabashimira Yeah. namwe mwari mudukurikiye nibaze yuko mwanezere wa muntu mwantumye nari namuzanye wa mukinnyi wa filime ubu naje ndi mukunda mu best influencer numuze murakibagira no wa mu best influencer of 2024 Fanny Ravine aka mu mama shuko yanje dusubire duhereza kuri ajya amazina yitwa ubu wayamenye neza ndibaza uri muri mwe ndinda ko yamenya urumva ni menshi nkagenda nayibagira kabisa ni Fanny Ravine kwa yaduteramanye nk'ibisanzwe Madame Kezimana shana nakibagiye iryo zina burya rirahambaye cyari kuraciye ubwenge ubivuze cyangwa ugibutse kubera wamuboye nzomubwira ko wamuvuze kuko yari yancokoje ubwa mbere nakomeza bivuge nkaca ndavyibagiye mwari wavuze urumengo wavuze nimba ari mama solution man solution woman solution woman mugabo urumva bikomoka kuri solution man birakomoka he urazi bye reka tugende oya genda uvuze ko hano urazi urazi yuko jewe umugabo wanje nokasika akiri umujournaliste nyine bisanzwe nkuko ariko arankoresha ikiganiro tutaranakundana ni naryoherwa cyane iyo ariko arivuga amazina ageze cyane kuri solution man ntumbwire ageze abantu kara kuryohera sana oya rwose kubwe nigeze kumusaba ati uzome iyo blend yawe ya solution ndayita ikintu canje ati uratwara ubwo birananira nyene kumbe Nice solution woman. Ewe, sha ingena kavuze ku minwa yigenda neza.